Imana ibitugoye, tubwire Imana ibitubabaje, twereke Imana ingo zacu. Amen. Kuko no mu ijambo ry'Imana imigani 14 ku murongo wa mbere hatubwiye yuko ngo umugore wese w'ubwenge yubaka urugo rwiwe, ngo ari kuwigifu arusambuza amaboko yiwe ubwiwe. Amen. Rero mu rugendo turimo nk'abakenyezi hari ibintu bigenda bitugora, hari ibintu duhura navyo ukamengo twova ku Mana, ukamengo twohagarika, ariko nashaka ndabatera intege nk'abakenyezi bamenye Imana. Nubwo dufise ikigeragezo usanga muri twebwe ari abantu batararonka abana, ico ni ikigeragezo Satani azana kugira ngo umuntu acike intege, ariko iconze dufise Imana yitwa Ebenezer. Imana itabara, reka tuyihamagare, turafise Imana itabara. Reka rero duhaguruke kugira ngo dusenge Imana, dusaba pastor adufashe gusenga Imana. Kandi mwakoze cyane, Imana ibahezagire. Amen. Amen. Turafatana amaboko gusenga Imana. Uri Mana yanje, uranzigama mu maboko yawe, ntacyo nzotinya. Uri Mana yanje, uranzigama mu maboko yawe, ntacyo nzotinya. Uko Mungu wangu unanilinda mikononi mwako, sitaogopa. Uko Mungu unanilinda mikononi mwako, sitaogopa. Uri Mana dasanzwe, ibibazo byacu reka useruka Mana yagiye basohoka turagushimiye kuri Mana itsananirwa. Turagushima Mana y'inkomezi, turagushima Mana y'ubuntu, Imana yemeye ko tuba abakenyezi, maze Yesu Kristo ukatugirira ubuntu. Erega Mwami iyo turi mu ngo twitewe mugisha, Mwami Yesu data w'ubushobozi waratugiriye neza.
niya fishe ndakubwira nawe ndakugirira ibasha notore fishe kandi ngaha bavura abantu gusa bafise imbari nabonye harya kuri kijya gicapu kiri hanze ko bavura gusa abantu bibungenze none gashaje ndagenda kwa muganga ndamubwira gute kandi atandafise ucumubwira zijya ngorane ufise kubera avura abantu bageze ikibazo kwa kijya ciwawe ucubimwibwanira yego aho ni vyiza ca nivuza nta muntu yari bwabimbwire kwera kamwaje muri bake sinzi abandi ko bakita bakana mwoza nawe agafishe umuganga aguhamagara ku nimero ca winyumva izina ryawe ca winjira ibintu by'imbanyigayemo biranshisha ukuntu ngo sinzi kuri yani sinzi uburyo nobivugamo by'abana n'inzira babatse iyi ashinda mu byare rwose nicyo cyanyume cyandahejeje agira kangahe cyakane ya mugasigaje ko yo rekasha biranshisha bitanguye kimwe kimwe ari mu gatondo rero reka wobeshera ko umengo ni muri pediatri oya naho nshuti naho oya birashisha vraiment uyu nawe ararira ngo nta mwana afite nawe uriko urabarirana nta mwana afite wapfumurona wasina kamugugu kiri hano yo oya imana izobikora kirakani kandi kaneza Sandrine presente ngira Twafashe iki? Jina nje kuripfuta mate imyaka 10 nubatse mugabo sindaronka ikibondo nje mbatse mbari ipimo bashobora kungerera n'ivyo ndabata icyuma Choka. Turayegamiye. Ajya amaraso mu kwezi araza ku gihe ego araza neza hanyuma heruka ryari itariki 20 z'ukunyana rero ubu ibipimo turariko mwiterwa neza neza cyo nacyo ni ecography rero ngaha
uragororotse Yesu, uragororotse Uwiteka uhambaye Yesu, Mana ugororotse, Mana uhambaye, uri Imana itabara, uri Imana yumva, uri Imana yishura, uri Imana ikomeye, wowe uri Imana itabara, wowe uri Imana itabara, wowe uri Imana itabara, wowe uri Imana itabara. Mana we nunanirwa, nicyo gituma Mana ndaguhamagaye. Oh Yesu ngwino ungirire neza, ngwino Mana utanga amahoro, ngwino Mana utanga umumvikano muri uru rugo rwacu. Oh Yesu ndagutakambiye, ngwino Mana utabara uru rugo, Mana kagatwengo, Mana kagasuzuguro, ndakase mu rugo rwanje mu izina rya Yesu. Genda umwana wawe Mana, narahezagiwe, warampezagiye. Oh Yesu ndagutakambiye, ngwino Mana ugire neza, ngwino Mana wigaragaze, kuko uri Imana ihambaye, kuko uri Imana ishoboye. Mana ngwino utabara urugo rwanje, Yesu ngwino utabara urugo rwanje, ndafatije imigambi n'imigabo ya Satani mu izina rya Yesu. Satani atagira ikibazo hano hantu, Satani atagira ikibazo hano hantu, ngwino Mana umvugire, ngwino uri umuvugizi Mana. Agire neza byabazibye Gisagara kiracopora. Baga mzee nukuri ndaryohewe cyane kuba yego cyane nukuri si we gusa uyu munsi from no Baga mzee icyatumye je ndabahamagara gome na gome nomba nifuje yuko icambere yuko dusangira yego cyane hanyuma icya kabiri yego mwana nashaka kubasezera yego kibondo mu minsi itari ya myinshi zo kutira hibanze yego cyane ibihugu bya kure mu bita mu Buraya ahantu barimo ibiyara ibiyara mu biyara nawe uratera imuroro gana cyane mu biyara n'amazuru bavuga ngo Buraya ngo Buraya ni mu bihugu bya kure n'akarero bakubwiye ngo muri Amerika muri Europe muri byumva muri Canada yego mu Faransa hano bavuga igifaransa hanyuma rero muzehe kimwe nashimye ko ndabasezera nyuma ndabasaba yuko uzosigara mu ndabira umuryango yego nako ndabibona rwose ndabibona sinzi umuryango kandi nzi kumwenda mukunda yego ndoreka kumukunda kandi mwamwebwe twamura abavyeyi bacu yego murose akanya mukaza murakubitira ino uza kumuramutsa yego oya tuzosimba kandi tuzobikora rwose tuzirabira ikibondo yego murakoze cyane kuko kuri twashimye ko tubabwira hanyuma kugira ngo n'ejo mufise umwanya mukaza murakubitira muhira mukimuramutsa cyane wanyu yego oya ntituzongera yego umwana mwiza cyane hanyuma nibaza yuko hazogera igihe nzogaga muzobimenya kamaze babwira yego cyane ariko mugabo ntuzitebe ngo byaba duhebura rwose kuko hazogera igihe tukumbure cyane rwose byaba tugira indondo zo mu mutwe yego mwana ugi kibondo wabyaye nacu abizi kiragoye ugikumbura n'ingoga Mtama sabwe umvise ko tubogoroye yego ntacyo wacu agomba genda ibuyara yego ibuyara urumva mbaraga humva mugabo sinzi kayo numva ngo ntari buyara turogoroye no tugikira he turogoroye ni hatari kandi tugiye azotuzanira n'ibintu bitagira ko tuzoga yego cyane rwose ndabisengere rero kugira ngo azogenda amahoro yego umwana wacu tumusanganize amashimwe yego azoshike amahoro yego indege zo mujyane neza mushikana amahoro
kuri Gitambwe. Sinumva ikintu novuga ingene coba gipanze, ariko ijambo nagira mvuge kuri no musi hejuru muramure ikintu kingiye ku mutima ntazopfa nibagiye mu buzima bwanje. Ego byari vy'uno munsi niyo twakwica imyaka 10 twubatse Kristo, mugabo imbere yaho twari twabivuganye n'umushinga nawe wanje yasanze ari mu mahanga avuga nta kintu tuzogira sihari nazokwicara muhira. Hanyuma abagenzi banje niho byari bambaza uti nzoba ufise umwanya tujane ku rubanza rw'umugenzi, ndababwira nzoba afise umwanya, kumbe sinari nzi ko urubanza rw'umugenzi kumbe yari je bateguriye ibintu nk'ibi. Ndabashimiye Imana nuko ndabashimiye Imana ibintu nkoreye kuri uno munsi. Amafoto yafashwe nzobirungukira umushinga nayo wanje ndamubwire naho twagize ibibazo mu rugo rwacu imyaka 10 gahera, ibibazo bitandukanye, ariko ndabona ko urugo rwacu rukundwa, kandi ndabona ko mu rugo rwacu bunciye mbona ibintu byinshi twoshimira Imana yadukoreye kandi vyiza. Ukuri mufashe duhe Imana nayo. Wewe ni wimbo wangu. mbe ahaguma kinanira bajya abana iyo byarabiwiwe mbega ngo ibyo bintu kareza byo mwana vyirabura kujya mwana w'abandi nibi nigeze kubwira Grazie warushe gira nawe gusa gira David Goliath la grazie gira la grazie mama garuka
Kaneza ayo ariko aratamikishana umwana wawe ariko amutamikishana mwana wanje yego muhira ariko akinisha abandi bana abona kubyara uwiwe yamutamitse ishano ngunyereke ndagusabye David mama mana anje nuku mwana wanje oya nama kari bungaho umwana wanje umugiriye ibikika nuku muhaye ibiki arambariye nukuri Yesu nivyo nukuri ndabira Yesu wanje bebe bebe wanje kuko niwe yo kwagiriza ibyo kubera iki nukuri ndabira ngo uramuhaye ibintu ibishano nukuri mwana wanje nukuri ndabira shokora nkunda hahugira abana hibaza ngo nivyo nani urangirira cyarutse kubera atamwana n'umufise iyo mwana ndakurahiye ndakubwiye ukabona umwana wanje agize icaba urerekwa n'umuntu kuyone gishusha kutihanganira ingenge nenda mujane kwa muganga kwekima uko wawe yagumye harya ibyo mu rugo iwacu nibyo kuyaga bicaye urazishagiye buca agenda ko baje nyene na mutama nyene baraza baje kumusezera agiye gutama gusinya amapera hasi nawe ageze ahantu nzohambasa none umuhungu wawe yarababwiye uti nibapfa kumusezera haciye umunsi bazoruhuke vrema kugira basubire ruguru kameme baruhutse rindira mutama kandi yagiye ashavuye yaramubwiye canga tugende none ije mirima nindaduhora yirimisha kuma mutakirima ngo jewe ngo mvi bujumbura kandi ubu niho ndiko ndabibona hari ijambo yavuze winzu w'umuhungu wanje nguzoshisigara niko kwe ifata umwirukana ukirukana ikaduge ruguru ugakubite ushira ubukirisu hasi apana kuma ugira ubukirisu mu bukirisu urumva ko akurengera rwose na Ivete yaragira umusoro aragira ibintu yakora isorori ku meza akajana hariya ngo abantu bariko barabijya n'ibandi abana baba bazija kunikundira abana baba banyihajya baraza bakaza mu nzu gukina tukaryoherwa nyene ewe arambwira ayo majambo ico ndero uzovaho kurira ikindi yarapfuze ndabishize mu maboko y'Imana uramukubita umwirukane je no mwambara ikabutura ukese ugashira hasi ni hatari Suzana ukivyiga ni hatari kabisa urahambarira Karibu. Kaneza. Karibu mahoro neza. Muribu. Karibu. Oya karibu ntacu. Karibu Kaneza we. Karibu. Muribu none. Ariko reka tubanze dushima Imana. Mwami Yesu turagushimiye kugira umushitsi umuhezagire uze kumugira neza mu musago wacu amahoro yawe n'umunezero amukaze uzokuze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka tuguhe agafana kawe. Oya kugira ndakaze namaco tuganira ndiko nabakira bavuga yuko abantu baganira ntazi ibyo kwa pastor akunda karuka mukuri Kaneza we ari tubakumbuye iminsi myiza Kaneza
tugashimira imana yego yesu izagira kino kinyobwa kidutembe neza mu izina rya Yesu Kristo amen yego bikagutembe neza rero yego aho rero amakuru yo muhira umugabo gute muhira mama pasita ibibazo birandenze ngeze ku rwego numva umenga nukomoka rujya bwomapfa mpore kweri mpore n'ukuri mpore ati je kunikundira abana mu mabukwe byararejo ati ko abana bari mu buruhuko abana b'ababanyi abagenzi kenshi usanga bari hajya twikinira ndakunda abantu babizi rero uri umwana ndiko ndamuhishokora ngo n'umugore w'umubanyi ati riruka mbere tubona ngo ushaka kumbekura guta ndiko ndamuhishokora umva mabu agaza kugorwa ndiko jenduzi umva bimbabaje ku mutima numva bindengeye sinzi icyo nakora ariko wihangane kandi ugira ukwizera ibibazo byose bigira intango n'iherezo ivyo bizohera igihe nicashika imana izogutabara none tuyizi ko yitwa Ebenezer izogutabara ugumane uko kwizera kwawe ugumane uko gusenga kwawe hari ibintu bidushikira kugira ngo biduce intege mu rugendo turimwo ariko bandanya kandi igihe nicashika imana izokwishura n'ukuri asigara kubona nk'umwana asigara kubona nk'umukobwa wiwe ivyo n'ibihuhusi n'ibihe bishika ku bantu kandi ivyo navyo muri kurabicamo biko bikuzanira kugukomeza kandi imana oya mpore birababaje kandi urumva ibyo ni ibintu byaba byashitse mugabo kandi ntibiguce intege ukomeze urugendo ntibiguce intege ubandanye urugendo Namire gutamuka. Wow! Hey! Sa! Hey, jadi kantine. Izo nduru numva n'izizi. Ntabwo bibiko abana baje kungera. Abana wowe ntiwabyara ari wawe. Kumonereje umuhungu. Kanike sahisha. Ntasoni. Urabyara. Ahubwo hewe. Genji wewe n'isukari ntiyonjohe. N'igitangaza. Ntiwabyara kwawe. Byarabi wawe bava mu nda yiwawe. Mve bibi ndababwire mwe na Megan. Ndashaka ndabamenyeshe ko mu bagore babayeho neza ngaha ku isi cyo ndimo. Samahoro ndatuje ndafise umwana ntawufise umutima wanje mu rugo rwanje n'amahoro kubera je nta muntu n'umwe yoza kumuza amahoro imana yashire mu mutima. Ewe imperekeza ashaka tuve muri iyi nzu itagira n'abana atanu umwana ashaka kuvuga ngo tantine yambu tugende jewe ntacimananye nyene mbiza shaka ndabwira umva jewe nshaka umukure kw'izosi sishaka na trasi ibonekanye siko kubera urya muntu arampirije amahoro mu mutwe sishaka no kumubona mu maso yanje mumufyetere uragufyeta ntihagire n'uzomenya ngo yagiye hehe ngo yafyeta mukureho ku isi. twebwe ikintu cya mbere itiri nk'izo urazi ko zikorwa n'amayeri amafaranga si ikibazo amafaranga arahari je miliyoni gusa cyane utavuyemo n'ubukene
menshi gute amahera nk'ayo y'uburofa niyo uriko uravuga ngo oya sa y'uburofa kubera birimo amahisi ibi bintu two iryo si akazi k'iwacu we ntutwigisha twigisha akazi twiga ibintu nk'ibyo turabimenyereye ndabahazi 2.5 siko ndabahazi 2.5 zikaye mwamaze kunyereka n'umutwe ko mwawukuye ntagishobora kwemera miliyoni 3 yavanze yego je mperengera ndayabahe siko je ndibaza akazi ndibaza murakamenyere we twagiye kuvuga nta bisigaye birebire turi kwinana akazi ndabasabye yo sinzokumve mu maradiyo ngo umukobwa yitwa Megane ngo yaricishije umuntu ndabasa wowe kuri atwiza akazi cyangwa duhaye akazi kwa tugashobora kufotoye urabona iyi foto ntwaye urayibona wigenze ukajyawe mbega ingorane zirarenze amakuru mana gira icyo ukora umwana wanjye umugirira hayibekira arambariye nukuri yesu nibyo nukuri ndabira yesu wanje bebe bebe wanje kuko niwe yo kwagiriza ibyo kubera iki ntacyo gutabagwa kwanje ntako nziga ku bana b'abantu ariko reka ndeme imana iri kandi iratabara Hodi bibi. Karibu. Mahoro bibi. Mahoro neza. Mahoro neza. Mahoro. Muri hori. Eno turashima Imana. Nakoze. Karibu. Nakoze. Bibi reka tubanze dushima Imana. Yego, reka dushime turagushimiye Mwami Yesu. Urakoze kuba dushikanye hano amahoro usengera mu rusago Mwami wo mw'ijuru urabana natwe rero ugirire neza mu rusago abarobamwe bose ubagirire neza Mana umugisha wawe n'amahoro mu izina rya Yesu Kristo amen. Abo ngaha ko badakoma abo ngaha nk'abande Kaneza sinabonye ku rusengero kuko twarinze duheza amiga ataraza neza yagiye mu gitondo amrami itanu tujane gusenga bise bibiliya n'igitabo c'indirimbo urumva ku rusengero ntiyigeze aza nawe twigeze tubona sinari inzira yaciyemwo sindaho yoba yagiye sinakubwira aha rero twari twibagije dukumbure yagiye gutora umugabo ku kibuga c'indege ko yoba yaje ntaco mugabo niyaza uca umubwira antelefone sawa kuko mfise ubutumwa bwiwe bwihuta cane sawa mana ndagufashe Steven sishaka byemwe ndakubwiye cyane ndakubwiye numiriza ndakubwiye kurwa muba witwaza bibiliya witwaza ivyo witwaza aha no ndakubwiye numiriza jewe sisi
ibirango byawe biranshisha ntabyo nkeneye kumva nakubwiye tuvuga akanyuma ibyo byo kuvuga ngo umubabariye je ntabyo nkeneye kumva ndasengeye munagira niki vuga akanyuma gusa mwanya wanje yo kurangiza muri iyi si umugirire neza azoce yihana azoce yihana mana ntuzomere ko aja muri gehinomu tega wahejeje kuvuga have mbese mana ukuboko yesu mana mwiza jibe ntibyibushye birantangaza mana ndamuze mugirire neza kuba ntabwo nakiriho imana izobahe kuyikorera kubera kwica abantu ni umuntu hamwe n'umwica ngo ni ikibazo imana ibagirire neza mu maja no mu mazi umuntu ugira ngo nice akambeza shabuja je nagiye ahatari kandi no munsi ndabonye ko mbuye n'ikigira abandi ndabishe nyandabice baramvuma bakagira iki mbwa ariko arampezagira kandi ngira ndamwice by'abantu barantangaza nawe uri waramuhinduye nivisiza nabona nakubabariye cyaba cyangwa uriko uravuga nandeye n'ubwoba numva ngize ubwoba maze kwica abantu benshi mana urashoboye mana uri byose mana uri byose nk'ibirenge mana urakoze uri ebenezeri mana uratabara mana mbabarire cyane maze kwica abantu benshi ariko wowe ko bivanye n'amajambo ariko uravuga birananiye ko kwica mbabarire ubaye umuntu wanyuma ugerageje kwica kandi ugapfukama uriye benezeri mana benezeri ugeza n'ubu mana uri ebenezeri ebenezeri kumbabarira kandi sinzongera kwica mugihe kandi ikintu cyo ngira nsaba musengero bwa sizosubira nari maze kwica abantu benshi ariko by'ukuri ndarangije sinzongera kandi ndahuye n'ikigeragezo kidasanzwe urebedezeri mana ndamusengeye mana mubwirire neza mana ntazobisubire mu kundi yesu izina ryiwe ryandike mu gitabo cy'abana bawe urakoze mana uratabaye ugeza n'ubu mana Gahoro ubwo ruradiyo nabi gahoro yanagira ni mawe cyabanje none ubona mbuzi kugira mbe mabuja uramunyibukije ngira mabuja ari he yagiye ejo agiye gusenga nubu nta niyamba reka womenye irungu nyene asigaranye uranicara ndanezerewe sawa rero sawa basha ariyo nahashitse muganje agiye kuba iwanje yo basha nashitse ariyo ni wanje gebanye bike bica 90 mana yo kabeza none nk'ubu ndosubira kukubona
Oya mama japfuye. Surprise. Mama, leta neza iyi kane isanga abantu benshi sifite abipfutse kane gaho wake up none kutegereje n'ibiki mama n'ibiki nakomero oya iko ndakubaza nyokubuja ari ndakubaza nawe ukarira aha abantu n'ibiki bariko bakora iki ngaha none nk'ubu ndosubira kukubona uriko urumva ibyo ndiko ndavuga none urindiriye iki kunyishura none ugomba gusina na jewe uranzi uvuze iki baryango uko nakameda bivuga kuva na kare hose murazi neza ko twabuze umuntu tutari twase uwo muntu tukanondeza hirya no hino mu gipolisi tugaca no kumbonesha kure hose tugaca no kuri we bita WhatsApp tukagerageza mu buryo bwari bwo bwose tukarondeza tugahemura tumaze guhemura rero twafashe ingingo yuko kwitwaza ifoto yiwe kuko dusanga tuyifise hanyuma rero tukagenda guhamba uwo munsi rero twateguye n'umunsi wo kwa gatanu muze mudufashe mutwitabe nkuko tubibamenyesheje hakiri kare kugira ngo uwo munsi ntazagire umuntu awirengagiza kandi n'ubundi kuba twari dusanzwe turi kumwe mwaradufashije no mu kigandaro byari iryo jambo ndagomba kubamenyesha kuko n'abaryango bose twarabitunganije twarabihejeje hanyuma rero bwa ubwo buryo Imana ibagire neza ibahezagire. Wewe Megani, amarari yanje. Nyarutsa nigire jigi. Nyarutsa wewe. Reka kugutesa abanyabandi. Nyarutsa nigire. Umwanya n'amahera. Nyarutsa. Ukiriza amarari yanje nigire. Nyarutsa. Gabanya ishavu. Nyarutsa amarari yanje nigire. Nyarutsa. No. Umwanya uri kuranjana. Nyarutsa. Nyarutsa amarari yanje wana. Nyarutsa reka kunzivya jese ndi umwana ukuravya nyarutsa kwishishwa cy'induru ni sawa
wowe twayirukana kera ndababaye kumva ko utazi ko madame twamubuze none nuwa turabe je nta nuwe reka nawe narinzi ninde uzi imyaka yari igeze tutabonana uragenda ukajya amafaranga yawe n'abagenzi ntubibuke reka ndamutwereke voilà nguyu kukangutse no sawa bye bye none kubera kuke banzugaruke none nda nakumvise ntumwica umve nukuri kose ntumwica upfumunyica ntumwica umbabarire cyane ntumwica oya ntumwica oya nukuri ntumwica umviriza upfumunyica jewe oya ntumwica oya ntumwice ndakugururiye winjira yego reka ndakugururiye nurosabye ntumwice ndagusabye ntumwice ari hehe nihari ni bibiliya je nahi reka ndakugururiye ni muzima umunyereke kwanza umunyereke kwanza icyana umviriza banza umunyereke kwanza namubonye ni muzima ntacabaye banza umunyereke kwanza icyana ndamuzana icyana ndamuzana munyereke ariko ndagusabye ntumwice ndabigusabye simana ndabigusabye simana wewe nambereye umuntu mwiza aha je nahindutse sigaye mfise bibiliya kwanza nasanze uri umugore w'umugenzi twagendanye kuva kera ariko byari kumbabaza ukuntu twarafasha nyene cyamenye ariko we nawe uri kurambwira ngaho we ngo wahindutse jewe nahindutse sinzosubira reka turabe ukuntu turabe ko ejo yotaha mu gihugu tukamushyira mu gahunda wewe uracari ngaho salamu nzi bitugana samani sana yo jewe uyu nari ndabazanye inkuru shasha uyu muntu ni shetani uyu ni shetani jewe ahanye nari ndabazanye inkuru shasha umuntu wanyu niwe yamutanze kwidiri yose uyu oya abicaye muri uyu mwicanyi kubera ko mama wawe uyu yaduhaye amarare ngo tumukure uyu mukobwa uyu nyene yaduhaye amarare mwami Yesu Perché muntu arambirira sishaka no kumubona mu maso yanjye mumufyete uramufyete ntagire n'uzomenya ngo yagiye hehe ngo yafyeta mukureho ku isi ikintu cya mbere kiri nk'ibyo urazi ko zikorwa n'amahera amafaranga si ikibanza amafaranga arahari je miliyoni gusa cyane utavuye mu n'ubukene mbese gute amahera nk'ayo y'uburofa niyo uri kuravuga ngo oya sa y'uburofa kubera birimo amahisi ibyo si akazi k'iwacu we twigisha akazi twiga ibintu nk'ibyo turabimenyereye ndabahazi 2 n'inusu siko ndabahazi
yitwa Mutijibara mwamaze kunyereka n'umutwe ko mwawukuye nagishobora kwemera zitatu zibuze yego je mpereka ndayabahe siko je ndibaza akazi ndibaza murakamenyere we twagiye kuvuga nta bisigaye bibiri turi kwina akazi ndabasabye yo sinzokumve mu maradiyo ngo umukobwa yitwa Megane ngo yaricishije umuntu ndabasabye wowe uriko uratwiza akazi cyangwa duhaye akazi kuba tugashobora kufotoye urabona iyi foto ntwaye urayibonye wigenze ukabyaho umuntu wawe arahari ikiriki uko nukuri ndabwiye umubwire kaneza abo n'ibibanza yo yesu wacu Kaneza Kaneza murakoze uracana umutabazi kane yesu kane uyu niwe cyangwa se amagera akubwiye Kaneza yo Kaneza igo yarukiriza ucorere nkaje nigiye nimuze mwicare weze nta mwanya dufise ngaje ndiko ndagenda nta mwanya kuza kwicara ngaho oya nimumvirize zibe kukize gutya mana we tuziba tekereza kuko uyu mupranze wanje we ntawe kiramara mara kirone kugira ngo uruhuke ubwo oyaye ahubwo nurabe tumwoze tumujane kwa muganga tumujane kwa muganga imana yaratabaye ko imana ni nziza cyane ni ebenezere koko ni urumva rero mushaka umuntu wanyu twamushikanye mu mubiri ariko ndagenda ababwira ikintu kimwe nta muzo muratuzi inzoka uriya mukobwa ni inzoka uriya mukecuru ni shetani abo nibo baduhaye idiri yose yo kwicira kandi utasanga uri umusore wanje wo mwikota kuva kera we madame wumva narahejeje waragize imana kandi ufise icyese umvira ndababwire nk'ibyo mwakoze byose mumenye kuko nubusa kuri jewe no ku muryango wanje jewe narahisemo kandi nagomba ndababwire yuko ntariko nditegurira kurekana n'umudamu wanje twabyara twareka mwakora ibiki mwagira ibiki ariko tuzokwama nguyu muzokwama mubona gutya ku imana yacu ari umutabazi kandi iyo mana nagomba ndababwire yuko ko imana iratuzi kandi iradukunda rero ndatangaye cyane ariko imana yacu ni benezeri